kuki igihe cyose n'umusareho uje kwibuka kontra bon tukivugana twaravugana ati reka tube turakora kuko ajya kontra mbere ni mu mutima tube turakora hama kontra tuzoyisinya urumva byari mu ntego nariyo nzi ko tuzoyisinya donc rero igihe cyageze ndavuga ati ifoko nsubira gukora ibindi bikorwa dusinya kontra bon ariko rero wewe ntiyabishimye ko mbandanya niyo kontra nari ndavuga ati ko atamaye kontra seke yatashatse ko tubana reka ndonderera handi iyo kontra imeze gute mu bisanzwe yari mu kwishikaho umuntu akwishare ku mwaka wose ko yaguhaye kontra bon oya ntabwo yambwira yuko sinovuga yuko yavuze mu mwaka wose komutera yashatse kumbwira basi yuko vyoteba yo gwiki ikiringo kirekire kugira ngo sinye kontra sino nta mwaka byo nivyobaho amahora marembe yes and kumwe na Sadbi cyangwa na Double J copy hose muzi ko musaze mu mwita ariko yaramuje umunsi bamwe ati ntizosubire kunyituko yitwa Davin kuva muri waka kwa Pakistan bro ni aje muri kurandaba kweri ubona je ndi Double J canke sa niyo mpamvu naciye ndabereza ati niko basanzwe bamutima ngo yarambujije mambo pole umeze neza safi ego ndabona yanakaye kaswa kana ingia franga zishakuwa mingi ubonye wavuye Igitega rero ushafika mjini mzee wa kazi mwe hari kino mutazi Igitega navuye yo kera nuko ntabi no gusa naraza gutembera rega n'Igitega no mu gisagara urahaza urumva uje kuvayasha gusa bisanzwe kubera umuji turawufise Igitega vraiment ariko urameze neza bien sana ni Davin aheruka gusora indirimbo inyuma yo kuturekurira imwe ya disinga ngo indirimbo zanyu ngo barazibika iki niki biti byayivo aturekurira iyindi ndetse iri kumwe n'amasanamu Davin turacatwibaza ati iyo bari mu biki ariko kandi inkuru nyinshi atari urusaku ni inkuru zivuga neza ko yamaze kuva muri waka akagenda akiyonkora muri waka light akaja mu bindi vyiwe turasa kuvugana kuri vyinshi ariko reka tubaza kwanza tuvugane ku muzo w'indirimbo yiwe byari bimeze gute kugira ngo indirimbo ikamirike mwanzo mpaka mwisho igukamirika gute zishatse kumva byo ushatse kugira ngo indirimbo ihere ku ntago ushaka kuherezo indirimbo irahera irasohoka iki ama challenge wahuye nayo muri ico gihe nibaza yuko indirimbo ikintu cambabaje aruko yabanje guteba muri studio sino kuyikora vyabaye bisanzwe umwanya mutoyi bisanzwe cyane vraiment nta nigihe vyatwara ariko tu yaragonye muri studio barateba kuyigirira mixage bivanye mugabo n'amaprogramme bari bafise ego Jane mfatira cyane ku masanamu twaravye amasanamu ko turavye amasanamu ateye igomwe gose reka ndabivuga ntateye igomwe gose vyasa no ko umenga na yarayo mwijoro hari habaye ikibazo kiho kuri kote y'amasanamu nibaza yuko kira muntu wese ni idea yo gukora amasanamu siko hariho uvuga ati location ndayikoreremo ukuntu bigenda ukubonye ariko nibaza yuko umwe wese abona ibyo yashatse kubona harabambwira ko ari nziza harabavuga ati harimo akanenga ariko nibaza yuko nta nyamba itagira gahonze none basi uyibona gute ku bwawe indirimbo ni nziza ariko vraiment je sinzi kurya umuntu wasenze kubeshane nta nankubita mu kiganiro nankubise mu cyamumvugira video niri bye sana hari ukuntu menga yarabuze umuco harabuze umuco menga nyene video mu mwijima nyene mwijoro vyahatari man kubereke mutakoze ku mutaga ikibazo cyo gukora ku mutaga ahubwo question abariyo dufate uvuga ati iyo uri kurakora ikintu uko wagitanguye hari gusanga cahindutse mu guheraheza je none ko ntari mu director murabaza wa director ati kubera iki washatse ko video imera kurya yakozwe nande video yakozwe n'aba director babiri vyiza sino bavuga ni muje kuri YouTube mwirabira ndimbo mubona bayikoze ego ariko kandi tubandanya na kapera kijya ndirimbo I really wanna know whom I do. Why did you create your love? Umwana mwiza mwana tumajindira nkacura intimba ni utuma ndirimba kandi nkatamba Chifata ukuboko maberi nyereka inzira igana mu mutima wawe maskini we
ariko nto twapabona amasauti guys ariko kandi Davin reka dutere ni ku ntego fresh no musi ntavyo gutinda bakoze bashariti no musi nta gutinda mu kiganiro ni minota ingahe tunamariza na kipindi twaronse content y'ibintu bikwiriye tuba twaje kurondera amakuru avuye ko uba waravuye muri Waka Light ivyo bari vyari kwa Kesdan. Ego ni je navuye muri Waka Company si Waka Light Waka Light yari TV je nari muri Waka Company. Ego ikintu cyatumye uva muri Waka cyo bari ikihe mu gihe tuzi neza ko bushize ubwigiye twabona na je nawe warambwiye ati nta program zo kuva muri Waka mfise kandi nta nivyo ndiko ndiyumvira ebana hapa ni kazi tumeanza ariko nibukeye kabiri deje uravuyeyo. Urashobora kuvuga ko utazigera ugira mariage gusa kwa gatandatu gace yigira gahita ukora igiko yene ariko impamvu dukeneye kumenya impamvu zatumye uva muri Waka. Impamvu zatumye mva muri Waka hanini anobwa ko ari contract tutumvikanye ntiyashatse kuma contract nanje mvuga ati sinokorera muri vide vraiment nubwo ataho ndigeza reka ndabe ngene no pambana donderera handi. Ntiwashatse gukora utari muri contract ariko wari wamaze igihe kitari gito kuki igihe cyose no musareho uje kwibuka contract. Tukivugana twaravugana ati reka tube turakora kuko ajya contract mbere ni mu mutima tube turakora hama contract tuzoyisinya urumva byari mu ntego nariyo nziko tuzoyisinya donc rero igihe cyageze ndavuga ati foko nsubira gukora ibindi bikorwa dusinya contract ariko rero wewe ntiyabishimye ko mbandanya niyo contract nayo ndavuga ati ko atampaye contract seke yatashatse ko tubana reka ndonderera handi. Ego ariko twinjire mu mizi neza umaze kumusaba contract wowe inyishu yaguheye yariye. Inyishu yampaye yambwiye yuko ngaho onye kuko namubwiye ati je nosura ko rikorwa nifuza ko ikindi gikorwa ari uko mpaye contract acavuga ati contract ndazi gituma ntarayiguha ati hari ibintu byinshi bikeneye kuyiga urumva ati hari ibintu byinshi bikeneye kuyiga naye ndavuga ati nimba ari ibintu nkeneye kwiga nibihe ambwira ati wumvirije amajambo navuga ati nta majambo vraiment jewe n'ikintu cankoze ko ndavuga ati hari hageze ko ndayigusaba rero nashaka ko umwompiye contract amatwandanye bikorwa acavuga yuko yoca nyicarika nk'umwaka wose nakora bwa dusinyo contract. Sasa iyo contract imeze gute mu bisanzwe yari mu bikwishaho umuntu akwicare ku mwaka wose ko yaguhaye contract. Oya ntabwo yambwira yuko sinovuga yuko yavuze mu mwaka wose komutera yashatse kumbwira basi yuko vyoteba yoguha ikiringo kirekire kugira ngo sinye contract sino nta mwaka byo nivyobaho. Abatwatukurikirana canke abamaze kudukurikirana kenshi benshi bazi neza yuko Davin yabakwa Kesdan canke muri Waka Company yafungura hajya ndetse byose vyakorerwa hajya anye bagasha bibaza ati none nimba byose yarabimukorera indirimbo akamusohorera ku buntu iyo contract uwashaka yari ishingiye kuki muri rusange mu gihe atacu wari uhabuze. Urashobora kuba muhiri wanyu usikigurira amavuta yo kwisiga birabaho mwebwe challenge umuntu ahura nazo ni nyinshi nubwo umuntu yakugaburira giriki hari ibintu bimwe ubukeneye rero nk'umuntu yifuza iterambere ivyo bintu ntegerezwa kuba ndabishaka siko mu gihe bidakunze ndafite uburenganzira bwo kuvuga ati reka nca nibisanzwe uko twanavanye neza nta nuko twashwanye. We ntubona ko umenga hari hakiri kare cyane uko bisa no ku bantu nti bari batangwa kumenya bamenye Tony Davin uyu unya ni wa undi atandukanye na Double J umwe twahora twiyumvira nako hari kare aho vuga ati contract ko ndayisaba ubuhara haracari kare kambanze mbangire kugira ngo ninabone ko hari rero iyindi niveau nduze kindi step mvuge ati sasa hanya kora ko nabona uri kurambyaza umusaruro reka retu tugire tugawe percent. Ivyo ugabura percent ntivyari gukunda vraiment ari kuvyemera yavyemera hoho na mitende uko umuntu kawaida umuntu agufasha bito ko ari manager wawe muri Rebo kenshi hari gihe usanga ko yari vraiment hari amapusa udashikako rero bya 50% niyo vyemera ndabizi kuko yo cyayibaza ko ndamwinjiriye oruki ariko vyari kugenda. Ego waravuye muri Waka utanguza account shasha ya YouTube channel ariko nshashaka kumenya channel yawe sivyo uratanguje shasha j'espère channel yawe uri kurakoresha ubunye hariko indirimbo izihe mu gihe tuzi ko zo wasohoye zose wazisohoye uri muri Waka. Zijya ndirimbo nyene nakoze ndi muri Waka nizo ziriko quality iganyene byose kuganyene vuba n'indigiye kujaka kugira ngo YouTube yanje ikure kuko iracari hasi kuko urabona umuntu atanguye YouTube shasha ikintu kiba kigoye cyane
ndabasaba abafanzi ahubwo ku following ubu hose ni Divine Official. Jesha ashaka kumenya neza warashize ko izindi izo video nyene kandi zari ziri kuri waka tusabe tuze ko usize ko video igira kabira ahantu bagukubita copyright copyright ni saje gute none izina ni rya nyene nta contract twari dufise ivyo vya copyright mu gihugu cy'u Burundi je ntavyo ndabona lakini David ariko ndazi ko bibaho kandi ari amakosa mugabo jewe ivyo sinovyemera kuko sije naririmbye none ntegeza gushira ku ivyo wanje ariko video sije nayikoze none yubako ariko David ntituje kurane cyane ngo tuje hari na hari ubwo nta bantu bakwinjiye mu matwi aho bwiyatana braza we ahuri wapi we ngo tugufashe ngahanye kuva uvuye muri waka uno munsi kugira ukora ibikorwa byawe he abo bantu yaba bariho bangiye mu matwi muri kano kanya tuba turi kumwe ariko urakata bahari ko yaba bahari mu ibanga abazoza bose si bo bazabambwiye ngo paye vraiment gaje ndakuze naho mbona ndi umwana ungiye mu matwi ndashobora kuvuga ati bon ibi nivyo ibisivyo canke nkarondera abagenzi bampanuza siko maze je sinkuze none azora kimbiani azawa kwa msaniwe ali njoo kwanza ali njoo kwanza ingo kwanza ingo bakubone ingo ujya muririmbyi bakora indirimbo na Dojo San kandi nawe nyine twitiranwa amazina yose ibaze ifo kwabwira impamvu muri kumwe ngahingo we ni wamukuye David muri waka wapi none muri kumwe ngahagute muze sifisi yonja were mwese muri byana bivyangaze were niaje sasa safi umeze neza sasa franga za Dojo San ushazimaliza sasa hivi unatuona sasa acha bana sio franga za Dojo San umujama wacu ngaha yavuye muri waka sivyo avuye muri waka twe turavuga ati hajya hano yarafashwe neza ariko hana muri ya fresh ariko turabona yuko yateye aziwawe nimwe muri kumwe ngaha muri mu biki kwanza muri mu planning ibiki braza ni magutabesha chaka ndamu managing abana kitu chenye naweza nakasema just nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu bo Divine turi kumwe nk'abavukanye nkuko yabivuze ndumugenzi twitirana n'amazina yose byaraduhuje turabaririmbye twese turabagenzi donc turabagenzi rero ibya contrat ziwe na wakawaka je novuga yuko atanico ndazizi kuretse nk'ivyo ariko arababwira nanje nivyo nzi urumva yaje abimbwira byagenze uku sinigaze njya mu matwi yiwe ava ngo kora ibi ariko nk'umujama wawe ndazi yaraguhanuye iti bana braza je kwenga haye bimeze uku vyahaye no kunuko wewe ikintu wamuhanuye cyari iki nawe wamubwiye ati anatoka njo tuikaye hapo bo je nibaze uko impanuro namuhaye yarazumvise naramufatiye umwanya zo kuza mwijarane muhira yere nawe nyene arabizi asha umwanya munini yakabisa turiko turabivuga ariko ikintu gikuru wamubwiye cyari iki bo je naramubwiye ikintu cyose kije mu buzima uracakira kandi ikintu cya mbere cyo kwitondera mu buzima gufata decision kuko decision nico kintu cerekana ubuntu bw'umuntu ni ikintu cya mbere gisaba kwitondera kandi decision ufata ibaye nziza canke mbi niza kugaragaza wewe wanyawe uriwe urumva sino kwinjira ndetaye ngo mvuge ngo nawe mubwiye kubera ibi nibi we warabizi gusa genda ziyo ko ibyo bintu twabivuganye kandi namubwiye amajyamo menshi ariko nizere yuko nawe utashigikiye cyane kuva kwiwe muri waka ndibaze ko nawe vyameze nk'ibigufanya bati vraiment ndabayishake kubuhavuye je urazi ndakubwire Elmarov niyo hagira umuntu akwitura guhanuza cyangwa iki jewe bo nikomeze jewe ikintu cya mbere ndaguhanura kubaka gusumba gusambura bavuga ati nyimba naka mufise ikintu mwapfuye imbere yuko wumva yuko mwosambura bazugenda urabe yuko ico kintu mutogikosora hanyuma vyanse muzamunaniranye kuko iyo mwavuganye n'umuntu ku kintu bikanka ko mucubaka naho muvana urumva muba mutahurana mwese
sasa braza yo turamubwira iryo jambo bavuga ati araje nabomoye nta birefu bana kubaka biragoye biragoye kuruta kubomora peut-être ngira ndukora ndabimubwiye Twitter urumva yaje kubikubwira yamaze kurangiza na bonje nibaza yuko wewe yarambwiye ingene nari kubigenza nanje ndamubwira impamvu yatumye mvayo turatahurana turashira hamwe nayo mpamvu n'ububona turi peace nyene sasa hivi bure mwahuye muri babiri bana artiste sivyo mwese kandi rero muri solo nta numwe agengwa n'uwundi muri ko mutegura iki ibintu dutegura ibintu dutegura biba ari byinshi cyane deja turitiranwa urumva ni nk'umuryango biba ari byinshi cyane naho stovyinjiramo yari bya privé by'umuziki y'ama projet biba ari byinshi ariko sikuvuga ngo niyo management nguki n'umugenzi jewe ndiko ndakora abafanzi ndiko ndakora kugira ngo ndonke management yari yose ibona yuko yonshigikiye nishigikiye je ndahari kabisa sasa ona guys batu wa Empire numero 2 yisha huyo mchukue ni jamba mumpeleke Sadbin nichukue Sadbin nichukue au Fizo nichukue au Snow K overdue nichukue sasa abana abantu mafaranga kandi ashobora gufasha umuntu agakera ku yindi ntambwe sivyo ariko nabo ntuzabo batiyana avatu namwe dusinye contract ikintu cyose murumvikana je ntubona contract sikuvuga contract ni ikintu muri jashira imbere ariko contract ya mbere ni mu mutima bobo ndazi twoyaga kandi tukahuza ariko sinavuze umviriza impamvu nukurantaho je sinavuze yuko tosha dukorana ta contract kuko gukorana ta contract ntibibaho bro ariko bobo ndazi botahura igituma ndabasavye contract twasha tuyisinya ko bobo n'abantu bamaze kugera none maze nkasiyad bimaze kugera ku rwego rwo gukorana n'abantu abartiste bo hanze kandi azi neza yuko no mu gukora indirimbo babanza gusinya contract y'amahera bahana canke show urumva yo kwima contract umuntu bro ujya mu cameraman wawe ntumuhemba waza amafaranga agiyo atavyibushye ubona nka murindi none yes ati Sabina ntore canke Big Farious ntore canke Snow K ubushoboye wese kumufasha arashobora kumufasha ni impano no munsi ni impano iri mwibarabara iri kiragaragara keneye umuntu yo yakira kugira ngo ayifashe ariko cyari dushaka kumenya imbere ko uronka abantu bagutora wewe nkawe kugira ngo ukomeze ububaka impano yawe abarundi bamaze kukubona ntibasubire kukwibagira uri gukora iki bona higa yejo nari muri studio hari akarembo ndiko ndabakorera mbandanya nkora kugira ngo mubone yuko nta izanguvu nkizifise ahubwo nkore rero ebana na cane kugira ngo ndabe ko ndoronka management hama hoho ndushirizeho gukora ego twavuze byinshi twayaze byinshi ariko mu kurangiza peut-être akaja agasunika rugi cyangwa akantu wosaba abarundi bose muri rusange agasunika rugi no basaba nuko bandanya banshigikira bagashikira umuziki w'u Burundi umuziki w'abanyamahanga ukabuzwa n'ibice 10%. Twende kare kaboro kare niko turangiza kuno muzi akibaza iyo bukumwe bwari kindi imana itangitajya wanyishimikije ku nkingi unkorisha nk'umujya kuri stage ukanuka witwaje ngo nukuri umutware ndirimbo zenje urafata kugira ngo uzoziririmbire wagwa agizdan yes bakunze Ashali TV nari kumwe na Davin tuko turaganira byinshi kwivagiwe ryo muri Waka company nibindi byinshi cyane ariko arakora muri kino gihe ariko kandi mwumvise ko yanasavye umuntu wese ashoboye kumufasha kugira ngo agera hashoboye gushika ni impano iri mwibarabara igikeneye ubufasha murafise kumufata mukamushigikira ndakeneye ko link yanje muyishira munsi yiganiro kugira ngo muri miko muradukurikirana mubandanye mugire subscribe kuri channel wanje uko ni nshasha deja kurumva konte wanje barayigumanye cyane barakugumaniye konte ariko kubera ko utayisavye bro wowe reka gusabya ubuzima gamanye rega bashabaye kwimirihi kandi mutavanye ku nabi byahatari nico kibazo mukwiye kuja kumubaza don't worry so mwakoze gukurikirana cyane imana ibahezagiraho muri hose ciao ciao